Nshuti bakuzi bwa Ntara ya Gitega turamuje twongera tubaha ikaze. Uwa gatandatu umushinga amateka habona kugira Service yatowe mu Ntara ya Gitega asanzwe avuka muri komine ya Bukirasazi ku mutumba wa Nyamisure ariko mwana mutanere w'iyo komine batanguje igikorwa cyo gukingira ibidukikije aho n'imvukira zo ku mutumba wa Nyamisure zikorera mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi nazo nyene zari zahishikiye aho bakoze n'ibikorwa rusange mu guca imikobeko ku nkengera z'umwonga Gaseba uri kuri uwo mutumba mu ntumbero yo gukingira inkukura yari ubangamiye. Hambavu yo guca imikobeko abandi bene gihugu nabo bariko bategura ahazokubaka igito c'amazi uko icahora casivye bivuye ku mazi menshi ahora adengera muri uwo mwonga wa Gaseba imbere yuko usiburwa. Leandre Hatungimana arongoye igisata c'amazi muri komine ya Bukirasazi amenyesha ko igikorwa cyo gusibura imbizi yamenye guca bubaka igito kugira bene gihugu baronke amazi hafi narijya igito cahora cari carasivye ndetse kaba kitanagikora. Asaba bene gihugu ko boza barabungabunga izo nyubakwa z'amazi byaba ibito canke amabombo akongera agasaba komine n'inzego zibijejwe ko boja baribuka igisata c'amazi mu kuja barabaronsa ibikoresho ku mwanya ariko rero hari ico turasaba ko abene gihugu bikoze ivyo bito cyane tugakora ayo mabombo n'uvuga imigende tukayikorera neza boza barayifata neza kuko amazi mu bisanzwe n'ubuzima kandi amazi fuzeho bingana tutora ubuzima nyene ubuzima nabwo murazi yuko ari amazi aseseka turabasaba rero yuko twese ukubungabunga ibikorwa z'amazi cyo igikorwa cy'umuntu wese yabukuze yabumwana eka uwe wese kugira ngo turabe yuko amazi yobandanya abungwabungwa kagero ushimishije. Ariko hariho n'ivyo turasaba kubera imigende ishaje ko biciye muri komine bigaca ku ntara eka no ku rwego rw'igihugu nk'uko basanzwe babikora boza baribwa igisata c'amazi na cane cane mu gihe basanga ibikoresho ico gisata c'amazi amatiyo isima yo kugira tubikore neza byofasha kugira ngo tuze turakora ibikorwa ku mwanya kuko murazi yuko ibi bikorwa by'amazi bikorwa ku mwanya. Daruzaniye Rozata umwene gihugu asanzwe aba kuri uwo mutumba avuga ko hari n'ibindi bito vyasivye acahamagarira abandi bene gihugu gusibura ibito akaba nakengurukira ubushinga amateka Service habona rugira ukuntu yitaho abene gihugu kuko ari we yabagiye imbere kugira basibure ico gito. Ibito bine vyasivye vyanyikiyeho ego ndabiye aho duherereye igito kihaherereye twebwe turavyuka tugakubura tukakigazura iyo gisivye imicafu tukama twakigazuye dushira ukumwete kwiyinga abakenyezi tukama twagiye gukubura tukigazura. Aha rero itagishize kumwete ngo wamo ukigazurira ugikuburira bijya bizibiye amazi ngo bikureyo igito kirashobora gusiba kubera bagifashe nabi ntibakize baragikubura kandi bijya bigomeye ikitosha nk'isegenye kizibiye ntibace bajyamwo ngo bagazure igito gica gisiba. None rero twabonye nyakubahwa umushinga amateka w'imvukira iwacu urabidufashijemwo kugira iki gito gisibure nico catuzanye ngaha. Nyakubahwa n'ukuri umushinga amateka w'imvukira iwacu turamushimira kubera adufasha ivy'iterambere iwacu aradufasha vyinshi yaradufashije kuja mw'ishirahamwe Sangwe iryo twese turabona abo ridufitiye akamaro turakoranira hamwe tugakora tugakota ubwatsi baraguze ingurube twaraguze impene ivyo vyose twabonye ko vyamutse kuwo mushinga amateka wacu avukira iwacu. Ivyo bikorwa vyari vyitabiriwe n'abene gihugu bo ku yindi mitumba kugira barabire ko akarorero kuko bazobigenza ku mitumba yabo. Inyuma y'ikorwa byo gukingira ibidukikije kaciye kaba n'akaryo keza kuri abo bavuka mutumba ko kugendera umurimi mworozi w'akarorero waho Nyamisure kugira birabire umurima w'itoke wo mwene gihugu w'akarorero ingene uteye igomwe narijya basanzwe bahafise amatongo. Baciye basigurirwa n'ishusho y'icapo ca kazoza cyuko bifuza ko umutumba umera gushika mu mwaka wa 2024 aho bifuza gukingira isi ndimwa kurima kijambere korora n'ibindi. kandi bijya n'ivyamwa n'imboga tutibagiye umuceri hariya mu mwunga w'Kingoro bijya n'ifurika bwiza w'ikindiri bune ni kuvuga ahagutse ngaha iyo n'imihama kadoma ngaha nyamisi kihera ngaha
agashira Nyamisure akazi kashika ngaha hanyuma Kivumu aha nyene gutya ishika ngaha ni nayo igacimbira Nyamugari hanyuma ikiga twashyize cyane amazi meza nakandi niyo magara meza hanyuma twese yakeneye inzi intabire kandi n'ikijyanye n'ubworozi bw'ibitungwa ukuri ku mutumba Nyamisure yifashwe ubu gukora mu mpongore Musanteri wa komine Bukirasazi yakenguruka umushinga amateka Suavisi habona rugira ukuntu yitaho abene gihugu yongera cyatira kamo n'abene gihugu bo ku yindi mitumba kurabira akarorero ku mutumba wa Nyamisure mu kwitunganiriza ibikorwa arakunda ibikorwa nkuko namwe mukibonera abama hafi twama dufatanya ibikorwa ibisi yose yajino ntabaje kwicara nkuko benshi babaje ngo baje mu ruhuko ahubwo ibikorwa biba bitanguye arengera bene gihugu bagakorana kandi namwebwe abene gihugu muravyibonera abenshi bari bazi ngo baratowe nk'abashinga amateka agiye kwigumira hariya za Bujumbura ariko murara atariko biri ibintu byagiye birahindagurika rero nagoma ntera kamo nabo ku yindi mitumba ko nabo nyene bo kwitunganya nkuko babona Inyamisure rero bitunganije bagatuma ko n'imvukira nabo bagatunganya ibikorwa nkuko nyene bakanatumira n'imvukira zisanzwe ivuka ku iyo mitumba nabo bakaza bashigikira mu bikorwa muri ako ari ibikorwa biryoshye cyane ibikorwa by'iteka nkako imitumba yacu nitwe tuzoyiteza imbere nta wundi muntu apfuye inyuma abaza gutereza imbere imitumba byose bizova mu moko yacu mu gihe tuzokwicara tugakora dukorera hamwe dufatikanije n'imvukira zikorera ahandi nta nkeka imitumba yacu izotera imbere kandi imitumba iteye imbere na komine izobiteye imbere rero ndashimiye cyane yebwe bene gihugu umutumba wa Nyamisure hamwe n'imvukira ko ni hanyuma mwumvise bateye akamati muraze mwifatikanye natwe muze mugambuke nko magamburutse no munsi kugira ibikorwa bibandanye bitera imbere ku mutumba wa Nyamisure. Userukira koperative y'imvukira zikora mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi yamejeje imigambi bagiye kurangurira kuri uwo mutumba basanzwe bavukako. Shaka gukorera kuri centre ya Kivumu hajya kwibarabara dushaka kuzohubaka sale yo kugiriramwo amanama n'imanza ku mutumba wacu wa Nyamisure. Nukuvuga ico gikorwa kiri mu nteguro turiko turasharonderaho kuzoyishira hanyuma hageze kuyubaka abazokoraho ni mwebwe nyene bisigure ko amafaranga tuzoba dukuye Bujumbura tuzoyazana aguma Nyamisure iwacu. Hanyuma mu bindi bikorwa dutegekanya gukora mu misi yo hafi turategekanya gushira ku mutumba wacu wa Nyamisure umurima wa kijambere. Umurima wa kijambere kugira ngo namwebwe mwese abantu bazoba bari impande yabo cyangwa imvukira za Nyamisure muze muragenda kwigiraho ingene barima kijambere. Namwebwe murabona duhagaze nko mwari no tongo yaba hariho nk'ayandi matongo nk'atatu cyangwa 4 kuyu mutumba umuntu ahaciye yovuga ati kweri ibijya bitoki nabonye hajya naje ndabikeneye mu murima. Aha nce ngira aho saba umuntu wese yaje ngaha ushobora kufisa gatongo gatoya ushobora kufise parcelle ntoya y'imetero zitari nyinshi cyane mugabo bivanye n'ukungene uyifata urashoboye kuhakura umwimbu mwiza cyane. Jewe ndazi yuko uyu muntu nyene iri tongo ryonyene ryosho riramubeshejeho naho atahandi yoba afise aha honyene ho mutunga hakamutungira abana hakamutungira n'abajyango bose. Twige rero kurima kijambere. Umuntu afise ibitoke bimaze nk'imyaka 50 biteye atari yumvira gusubira kubivugurura agende yigiye hano hantu ashike muhira avuga ati jewe ndagenda nimba ikinogo ndagitabire nshiremo igitoke gishasha. Nukuri kose ndababwiye nk'inyuma y'imyaka 3-4 muzosanga nta muntu afise ubukene kuno mutumba wacu wa Nyamisure.
twigire kwa rya jambo ryanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu avuga ati turi kumwe twese birashoboka, umufuko wose uronke akanoti, umunwa wose uronke ico gufungura. Tuvyigire ko tumenye yuko n'uyu murindi turimwo si bimwe vya kera vyaho abantu bagenda bakicara bakarindira ko ibintu vyimeza. Urumva ubu bunye mu burimyi n'ubworozi aribwo butunze abantu benshi n'ukwinginga. Twese ntiturabakirisu none, Imana ntiduha uko nyene. Oya, abantu ba kera nibo bavuga ngo itanga ishaka bigizente, ukamenga uragenda muhira ukicara gusa ngo Imana izotuguha atana kimwe ukoze. Oya, turasenga. Nico gituma iminsi yose kuwa Mungu tuvyuka tukaja mu masengesho kugira usaba Imana utakamba ati mfasha unkure haje ushikane haje. No mu burimyi n'ubworozi nico kimwe. Ntuzotunga itongo wibaze ko rizokwikora, ntuzoba ufise impene wibaze ngo izokwigaburira utari kurabishiramwo ukuboko. Inka iguha ico wayihaye, utayihaye ubwatsi nta masiguha, nta matiguha, ntivyara. Mu minsi ngaho ugura yibura nayo nyene. Twige rero kwinginga ivyo dutunze. Ufise umurimo winginge, ufise iyo mpenu yinginge, ufise iyo nku yinginge, ufise iyo ngururu yinginge, dukura amaboko mu mpuzu dukore dushirutse umwete. Ikindi turiko turiyumvira kuzokorera ku mutumba wacu, tuzosabanya kuba hajejwe uburimyi n'ubworozi akuyu mutumba. Turashaka kuzana ubworozi bw'amafi. Twebwe ngaha ku mutumba wacu turafise ahantu hari amazi menshi, haba hiyo mu Gahorera cyangwa hiyo onye mu Kiziguro, hariho ahantu dufise amazi yitembesha ataco ari karatumarira. Dushaka kuzana ubwo bworozi bw'imfi, bamwe bahora badufika indagara Bujumbura, natwe tuzirimire ngaha iwacu inyamisure. Hanyuma hariho ikindi kintu kijanye n'ugwaruka. Murabona ko ugwaruka rwacu ruriko rurakura rwishi nirufise akazi. Turiko turiruka turabe yuko twoza turakomeza amakoperative y'ugwaruka, tubafashe mu migambi yabo yo kwiteza imbere. Ngako mu minsi ugwaruka wahejeje amashure n'urutaye hejeje go ngaha ku mutumba, tuzoraba ukungene bo kwegeranira mu makoperative, turabe ukungene twofashanya nabo bazana imigambi, hanyuma natwe turabe iyo migambi yabo yuko ari igibateza imbere, turabe yuko hari ico twoshobora gufasha kugira ngo umutumba wacu koko ubu umutumba w'akarorero muri komine yacu ya Bukirasazi no mu gihugu c'u Burundi. Turashaka kuba bambere, inyamisure turashaka kuba bambere. Nico gituma ubona babose twavuye hariya kugira ngo tuze uyu n'umunsi wa mbere dushitse ngaha, ariko twarihaye ihangiro ry'uko mu mezi 6 uko amezi 6 azobaheze tuzokwama tuza tubabwira ukunyene tuti duhurire mu bikorwa by'iterambere. Uyu munsi twahuriye guca imikobeko, hanyuma nitwababwira ati duhurira kwimba inyanja tuzoshiramo ifi, tuzobabwira aho duhurira tugende tuyimbe, hanyuma ibintu bigende neza. Twavise habona rugira nawe akaba yashimiye n'abandi benegihugu bo kuyindi mitumba bitavye ivyo bikorwa bakaza kwifatikanya nabo, bagasaba abenegihugu gushira ingufu hamwe no kugira ishaka kuko bari kumwe bose vyose bishoboka. Muneza kenshi uno munsi aba bavandimwe tugitangura kubivuga wamenga ni indota, sivyo? Wamenga nukurota, ariko je uno munsi novuga kuri jewe karakanyamuneza kuko ico twifuje turagishitseko nk'abavuka mutumba. Mumfashe rero ko nabwiye abumva bakangamburukira, tubaha amashime cyane. Ibyo bagiye kurangura mwavyiyumviye. Ico saba nuko byukuri nkuko twabivuze, ari nababwiye nibasangira abategekaniriza ingene umutumba wacu tugomba kumera, mwavyiboneye. Umwe wese rero acahera ubunyene mufashe uko muje muva hari dufata ko muri abantu harimo ubuhinga ko ngahaye inyamisure dufise byose, hari habizi by'uburimyi, hari habizi byo kubaka. Rero izo ngabire zose dufise tuzizane hano ku mutumba, ntihagire n'umwe avamwo kuko ngo turi kumwe twese bigirane birashoboka. Kugira ngo kumbure nimwibaze yuko umuntu akora bino bintu
ari uko ari umuntu umugabo cyangwa umugore muremure abyibushe cyane, nagomba manze mpamagara umuntu nyene bino bitoki mu murabe kugira ngo umwe wese ari ngaha amenye ko abishobora. Ingo nyaruka ingo mwabubanye ukurabubona kugana gute ubona afise uruhaka runiniya rwose, bene gihugu afise uruhaka runiniya kamutishura afise uruhaka runini, afise urutwa runini, ni muremure none ntiyabikoze none mumukomere amashyi menshi cyane. Kuvuga munsi turi mu ishure twaje kwigira iwe, turagomba reko amatongo yose bimera gutya, turagomba hanyuma imvugo twese tuvuge ngo tuzokora, sibyo none tuvuge ngo bazokora tuzokora. Uno munsi rero novuga ko ari intango, twovuga ko ari intango nshasha dutanguye muri komine yacu. Abatuka b'utuga bazamwe bitunganye muri komine yacu bakaba musanteri bazi ibibazo bidushikanira, ntihagira abantu basubira kutukumba Ingozi, abandi ngo bagume Igitega, abandi bagume Bujumbura, mugabo batora umunsi wo kuza ku ziko kugira ngo ibintu bigende neza, dufashanye kuko dushize ingufu hamwe nta na kimwe kitazoshobora gukoreka. Ufise umutwe w'ubuhinga wuzane, ufise amaboko yazane, ufise ubumenyi kanaka buzane, ufise amafaranga yazane, twese dushire hamwe ibintu bigende neza. Sicyo n'agahemwe amaboko hari n'umwe atayafise, hari n'umwe atayafise. Bavuze ngo kwambara neza baca baratwenga, jewe murabona ko kwa Mungu muzishirako, sivyo n'agahemwe. Hasigaye gusa kongereza kuko byose birashoboka, byose biva mu mutwe. Ishaka tugira ishaka rero, tugira ishaka. Hanyuma yavuze ati tuba bambere, tugomba natwe ko baza kutwigirako hama komina yose isayangane ndetse n'igihugu cyose, kuko ibintu byo kujamwe nivyo vyari vyarabuze. Tujamwe twese dukoranire hamwe ubudasa bwacu, abanyamigambwe itandukanye, kuko imezo yacu dufise ni umutumba, sivyo none amadini uko ubudasa bwacu bwose twese duhaguruke, kuko imezo dufise n'uyu mutumba dutegerezwa kugira kujya mwabibonye, hama rero tuje tubaho neza. Mwanya kubahwa bashitsi mwatugendeye, byukuri twagomba tubabwire ko inyamisura ariho n'akabijya bararima n'igiterwa cy'ikizino, bararima igiterwa cy'ikizino, ahubwo baba bavyejeje acaza kutuzanira bagende baguze. None sivyo n'agahemwe. Uzi ko bifise agende yanyaragasa zane bagure bagende nabo barye kugira bumve ingene bimeze. Ivyo byose muri ko murabaraba murabona yuko hari akantu gatanguye kwiyongera, sivyo none ubu mutumba rero ibintu biriko biragenda neza. Mubandanye rero uko turabibashimiye ko mwavuze ko muzoza muraza kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Nkaba norangiza rino jambo subiye gutera kamo abantu bose banyumva bavuka muri ino komine, barabe ku mitumba bajeyo bafashe kugira ngo ibintu byose bigende neza. Nkukuye dushimira abanyamishure babitanguye, mugano kuyimindi mitumba bikoreke. Ndibaza bariko baratwumva kugira ngo byukuri nihagire n'umwe asigara inyuma mwiterambere y'umutumba wahavuka, kuko nakare basokuru bavuze ngo gira yuba ngo gira huba girene, gira huba ugirene. None aho tubasanye ku mutumba nyine cyo baravuze ko ari Bujumbura canke andi yose tuba tugiye ugirane, tuba tugiye ugirane tuba tugiye gupagasa aho tuzoye uburaro n'uburamuko nahanyene tubateze imbere, naho twaba tutaba kenshi tuje bavuga ati tugiye iwacu. Mu kurangiza Swavisi habona rugira nabo bashitsi baciye basangira urukamwa n'abenegihugu ku mutumba wa Nyamisure, ndetse abo bashitsi nabo bakaba baciye batekura agaseke bari baje bitwaje, aho baciye batanga amabati asigaye mu gusakara ingoro y'umukuru w'umutumba, bongera bavaho bemeye gutanga imifuko 200 y'isima izofasha gusiga iyo nyubakwa. Turabashimiye kuba mwadukurikiranye, nibaye gusoma no gusangiza inkuru abandi. Murakoze.